Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure ya Umuhuza TV aho uherereye hose ndaguhaye kaze muri aya makuru yacu kwa kabiri ku itariki ya 15 Myandagaro 2023 abari mw'ishengero rya Kiliziya Katolika ndabifurije kugira umunsi mwiza ntuze gucikwa rero n'amakuru yose tuza gushikiriza ndagusaba kugira ngo uze kuba hafi hari byinshi twabateguriye mu bisata bitandukanye harimo politike umutekano y'intwaro bivugwa cyane mu gisata c'umutekano agateka kazina muntu bivugwa cyane mu kibano ubudandaji birabana no butunzi n'izindi nkuru zidasanzwe ariko zose zerekeye igihugu c'u Burundi muze kuzicikwa tuba twazitohoje twifasha amasoko yacu arirya nino mu nzego zitandukanye no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi babivuga cyane ku mugangurukana bumenyi nibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye muri aya makuru rero tugiye kwibanda ku gice ca kabiri muri rwa rukurikirane rw'ibiriko bibera muri komine Bari ntara ya Cibitoke ku munsi w'ejo niho twabibagejeje ko tubibonera hamwe ko abarwanyi b'abaroberi bari basanzwe bafitaniye ubucuti budasanzwe na CNDD-FDD kuva ukuri umuhari warwanira mu ishamba ariko aho Petero Nkurunziza na Adolphe Nshimirimana bitabiye Imana zo ntera hamwe byarazigoye kuko imigenderanire n'abategetsi ba CNDD-FDD yagabanutse cyane ivyumvikana ko abo bagabo babiri bari inkingi zidasanzwe kuri izo ntera hamwe ariko naho iyo migenderanire yagabanutse nteramwe zigumaniye ubucuti n'abategetsi be nimbonera kure muri iyo komine y'Amabayi mugabe iyo migenderanire yaba mwibanga kuko kuva leta y'u Rwanda Rabanyeribi na leta y'u Burundi abategetsi ba CNDD-FDD boba barafashe ingingo yo kugabanya iyo migenderanire bivuye ku biyago vyagiye biraba hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi izi mpande zibiri zikaba zumvikanye ko zizoza zirahande inkozi z'ikibi harimwo abarwanyi aha twakwibutsa ko kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'indwi 2021 leta y'u Rwanda yashikirije leta y'u Burundi abarwanyi 19 bo muharire tabara bari bafatiwe ku gataka k'u Rwanda kwezi kwa gitugutu 2020 mu nyuma kwigenekerezo rya 19 kwezi kwa 10 2021 leta ya CNDD-FDD nayo ica ishikiriza leta y'u Rwanda abasirikare 11 bivuga ko ari barwanyi b'umuhari FLN ni Front de la Liberation Nationale urwanya leta y'u Rwanda bari bafatiwe ku gataka ak'u Burundi kuva ubwo interahamwe nazo zaciye zitangura kwigengesera canke kwicunga kuko zitari zigitembera ku mugaragaro kuko vyahora twokwibutsa kandi ko leta ya CNDD-FDD yigeze no gufata ingingo yo kugara ubunywero bwose n'ibidandazwa bikorerwa hafi y'ikibira kuko byavuga ko izo nterahamwe ariho zivunira akanyota zigasuma hama zigisubira mu ishamba ico gihe kandi igisirikare c'u Burundi coba caratanze itegeko basirikare b'abarundi ko aho bazobona izo nterahamwe bazoca bazirasa none ni giki catumye umukuru imbonera kuri muri komine Mabayi agandagurwa reka navyo tubigaruke ko imbere yo gushika kuri urwo rupfu tubanze dutahura imvo y'intambara yabaye muri kuno kwezi hagati izo nterahamwe n'abasirikare b'u Burundi mwijoro ryo kwigenekerezo rya 4 uno kwezi kwa Myandagaro harabaye intambara yahuje interahamwe n'abasirikare b'abarundi muri iyo komine y'Amabayi ariko abarundi benshi ntibamenye intandaro y'iyo ntambara nkuko rero twabitoje mu banyagihugu baho Imabayi iyo ntambara yakwezwe na wa mukuru w'imbonera kure aho muri iyo komine y'Amabayi ari we Niyongabo Isidore batazira amayisha mu cyo ntambara yayikweze gute muri bwa bacuti izo nterahamwe zari zifitaniye n'imbonera kure n'abategetsi baho muri iyo komine umugabo Mayisha wewe yari inkakizigenza muri iyo migenderanire aho bivurwa ko ari we yahora yegeranya amafaranga menshi yo gusumira izo nterahamwe akaba ari nawe yahora yakira inzahabu zimbwa nizo nterahamwe aho mu kibira hama akazishora gaheza kazanira amafaranga izo nterahamwe ariko kubera uburyarya bwiwe Mayisha hari umuzigo w'inzahabu yaheruka kwaka abahungu bari barungikanwe nizo nterahamwe abategereye mu nzira abahungu barabwiye Mayisha bati
burya naho utwambuye zino nzahabu ni zaba abahungu bari hirya mu kibira baturungikanije. Maisha nawe aranka aruhira kuzigurisha amafaranga yikubitira ku mufuko. Za nterahamwe zoba zararondeye Maisha zimubaza iyo yashize izo nzahabu, nawe aca zibwira ko atavyo yamenye ko ari izabo. Maisha aca yishura izo nterahamwe ko azozishura amafaranga y'izo nzahabu buke buke mu bikorwa basanzwe bakorana. Mu nyuma izo nterahamwe zaratelefone kandi musitanteri yo komine ya Mabayi zumenyesha ayo makosa Maisha yazikoreye. Musitanteri azibwira ko agiye kumurondera kugira muhanure yumve nuko azoriha aya mafaranga ivyo bitiwe. Mu nyuma rero za nterahamwe zarahaye Maisha amafaranga yo kwegeranya ibifungurwa ashika miliyoni 5 z'amarundi aca agomba kuyabazuruma. Mu mategeko y'amafaranga ari kuyagaburira imbonerakure zisanzwe zifasha mu kugura ivyo bifungurwa vy'interahamwe nk'uko vyari bisanzwe bikorwa. Izo nterahamwe ziriko zigerageza kumwishuza ya mahera. Maisha yaca yiyumvira uko yozifatisha canke kubarega ku basirikare. Kumbure wewe yiyumvira ko ivyayo mafaranga bizoca bihereraho nta yishuzwe. Ico yakoze Maisha yabwiye za nterahamwe ziraza uko zahora ziza nk'izije gutora ibifungurwa, zirashika mu nzu aho zisanzwe zakira ivyo bifungurwa ari 200. Maisha nawe aba yariye akaraba. Abasirikare b'u Burundi nabo baba barashitse kuri ya nzu irimwo interahamwe, ariko Maisha yari yabwiye abasirikare b'Abarundi ko izo nterahamwe atankoho zifise, ntawuzi impamvu yavyo. Nambari rero iba iratunguye. Abasirikare b'Abarundi bashitse badodora kuri ya nzu irimwo interahamwe, nazo ziba zabonye ko abasirikare baje kuzifata. Interahamwe zaciye zugurura umuriro ubwo nyene. Abasirikare b'Abarundi 3 bari imbere baba baracikanye ubwo nyene, bandi bari inyuma baca bagira ico bita intervention, barasa interahamwe 6, yindi imwe barayifata, izindi 13 ziriruka zirabasiga. Renzo yari mu izo nterahamwe haciye hatorwa imashini nyabwonko ngendanwa laptop irimwo amazina y'abantu ngaho muri ako karere bakorana n'amafaranga bahabwa. Interahamwe rero yafashwe yaciye ijanwa gufungirwa ku biro vy'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Ubwo rero ishavu rica riraduga muri za nterahamwe kuko zamenye ko Maisha ari we yazitanze, ica zitegura kwihura. Urupfu rwa Maisha yatwaye n'imbonerakure aho muri komine Mabayi kubera ko izo nterahamwe hagashavu kaniga bivuga ko zagumye zidoriya canke zicunga cane aho Maisha yoba ari, kuko zari yakwevye gato aja ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke aho ashobora kuba yaramaze iminsi 3 mw'ijoro ryo ku munsi wa 6 igenekerezo ry'ikenda ukwezi k'umunani hagati y'isaha 1 n'isaha 2 z'umugoroba. Za nterahamwe zari zishitse ku muhana wa Maisha ziramuhamagara amera nk'usohotse kuraba uwuhamagaye, zica zimurasa amasoro 3 mu mutwe aba aracikanye. Interahamwe zica zisubirira mw'ishamba. Hari vuzwe rero ifatwa ry'abategetsi b'iyo komine guhera kuri musitanteri. C'abantu bakwiye kumenya nuko urupfu rwa Maisha rwatumye vyose bija habona, kuko ya nterahamwe yafatwa ifungiwe mu iperereza niyo iziravuga amazina yabo bahora bakorana. Hari n'amazina ari muri mashine nyabwonko yafatwa agoye kumenya, ariko ya nterahamwe ica yasigura neza. Wa mbere yafashwe bukeye bwaho kwigenekerezo rya 10 kwezi k'umunani. Musitanteri yo komine ya Mabayi nabonye Imana Nikodemu yagirizwa kuba yahabwa amafaranga menshi n'izo nterahamwe kugira ntizikomwakomwe yongera zorohereza muri ico gikorwa co kwegeranya ibifungurwa. Bikaboneka ku matelefone bahamagara n'izo nterahamwe, kuko makuru dufisa bivuga mu nyuma haciye hafatwa n'umukuru wa zone Mabayi nayobera na Mozere be n'umukuru w'umutumba Gitukura ari we Zakari. Barisubiye ko amazina yabo bose bakaba bayisanze muri ya mashini nyabwonko yafatwa mu nzu yari mu interahamwe. Ayandi mazina akaba azaharavurwa na ya nterahamwe iri mu iperereza. Inyuma y'iryo fatwa ry'izo ndongozi vuga ko izindi mbonerakure zicika 10 zimaze gufatwa. Bahise kandi harafashwe n'imbonerakure 2 ku mutumba Butana muri Rutorero, zica zija gufungirwa mu gasho k'iperereza ku mugwa mukuru wa Cibitoke.
umwe biri bo bikavurwa ko yagirizwa amafaranga yahawe n'izo nterahamwe agenda kuzikabishiriza mu gihe hariho guhindurwa inoti z'ibihumbi 10 n'izihumbi 5 mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru rero dufise yemeza ko izindi mbonerakure nazo zimaze guhunga mu gutinya ko zifatwa, kandi tumaze kumenya nuko hari abandi bategetsi bidahindutse bashobora gufatwa, twavuga nk'usanzwe arongoye iperereza muri iyo ntara ya Cibitoke, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cibitoke be n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ya Mabayi. Ubu ubwoba ni bwinshi abanyagihugu bahimabaye uko batabona iyo bigiye guherera bivanye nuko hari abanyagihugu bagifise amafaranga y'izo nterahamwe mu gihe uneka ko imigenere y'izo nterahamwe nabo banyagihugu yamaze gutosekara. Inkuru rero tuzobandanya kubatohoreza kugira mumenye vyinshi bigiye bitandukanye kuri yo. Icyo rero cyari kiriko kiravugwa cane muri iki gitondo. Reka tubandanirize aya makuru yacu mu gisata c'ibidukikije. Ibizuku ni kimwe mu nyishu z'ikibazo c'ubukene bw'amakora. Ishiramwe rihingura ibizuku Onatur rimenyesha ko ririko rirarangura umugambi wo guhingura amakara mu bizuku, kandi ko mu kiringo c'amezi 2 canke 3 ayo makara azoba maze kuboneka. Jean Bosco Niyongabo n'umuyobozi w'ubuhinga mu ishiramwe Onatur asaba abanyagihugu kuzokwijukira gukoresha ayo makara kuko azoba akoze mu buhinga kandi ko ataco yonona nkuko hari abavyibaza. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko amakara yazimvye kandi atakiboneka abikwiye. N'iyindi nkuru ivugwa cyane mu gisata c'ubuhinga bwa none, hari abize ko igiciro ca internet kigiye kugabanuka. Yashikirijwe n'umuvugizi wa leta ariko ashikiriza ivyavuye mu nama nshikiranganje, aho yamenyesheje ko iyo nama yemeje amasezerano n'intangamarara n'ishiramwe Siacom Limited rizozana umura wa internet mu gihugu c'u Burundi. Iryo shiramwe rizobukura mu gihugu ca Tanzania nk'uko vyemezwa na Prosper Ntawusigara avugira leta y'u Burundi, aho amenyesha ko ivyo bizotuma igiciro ca internet kigabanuka ku muvuduko ukaba munini. Prosper Ntawusigara yemeza ko iryo shirahamwe rizofasha leta no kunagura ishirahamwe ryo gutumatumanako Onatel. Ndabakengurukiye cyane abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza imisi yose. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, bukene kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire, turaza gusubira kubana uyu munsi wose.